Reka ndababwira ati mwaramutse namwiriwe bivaye naho mwerereye mu mpande zine z'isi kuri microphone ni Milififi inyuma ya kamera ni Akimu. Inkuru itigezeho inkuru ishushe inkuru igita vyorosha. Ese mwamuzi ko Mutima la Comedy agiye kuba ambassadeur mukuru wa Assurance Bic? Ni Assurance Bic ishira hamwe ribikora nsene mu gihugu cyacu cy'u Burundi, abenshi bagitura, abenshi kanatsinda bakanarishimira. Mutima la Comedy nkuko mubibona kuri amasano kwa canga maso yanyu yagabiwe akaganuka ku muduga. Ese mwibaza ko byavuye kuki? Ni Assurance Bic mu kiringo umwaka wa cyari kirangiye yahoze ikora no muririmbyi SUBCRIBE bari baramushimiye baramugabira umuduga nk'ika baramuhaye n'ibindi kuko yabivuze muri yo conference de presse twari turimwo. Muri SUBCRIBE yashoboye kubivuga ko iyo modoka ariyo yari yahawe n'iyo shira hamwe. Rero inkuru twaronse n'umunsi cyangwa inkuru yadugezeho n'umunsi nuko Mutima ariyo agomba umwe baserukira iryo shira hamwe urongo iryo shira hamwe Assurance Bic yashimye avuga ati jewe naritegereje muri igihugu cyacu cy'u Burundi mbona taho ndi mukomedie muri igihugu cyacu cy'u Burundi akwirikirana nka Mutima la Comedy cenda mwitura Mutima nawe ntigaza negura cyangwa ngo nkengere yaranyitavye nk'umuvyeyi shobora ko ndamukuriye yarankundiye ndamutumako yanyitavye nk'uko umunsi muko murabibona. Mutima la Comedy yaryohewe cyane kuko yatungwe ntavyo yarazi ko aje gusinya amasezerano ameze nk'uko yanashimye aranaryoherwa kanatsinda murano ko bagerageje kumushimisha banamugabiye n'akaganuka ku muduga. Ni Mutima la Comedy rero agomba zera shishikara akora n'iryo shira hamwe abicishije muri comedy ziwe asinze kina za misi yose kubakunzi be baba mukurikirana. Ese none ko twari tuzi ko SUBCRIBE ariwe yahora ari ambassadeur w'iyo company ya Assurance Bic, ese byagenze gute kugira SUBCRIBE bamunegure hama bakazana Mutima la Comedy? Byagenze gute kugira ngo SUBCRIBE iyo shira hamwe kuko rimunegure bakashira Mutima la Comedy kandi kwa tuzi ko SUBCRIBE mu baririmvyi rero bikora neza mu gihugu cyacu cy'u Burundi? Eka natwe najye tuzi ariko nkuko byashikirijwe n'uwo mu ambassadeur yavuze ati SUBCRIBE twarakoranye kandi ngo twakoranye neza. Igiteye makinga none kuko SUBCRIBE twamubajije inyungu ashobora kuba yakuye mu muryo shira hamwe ntajyo yigaza tubwira. Mu majambo yadushikirije yatubwiye ko ngo umuntu wese ngo ajya amahera gutandukanye ngo jewe ngo shobora kwa ngo nayashize mu nzoga ngo nawe ukakoresha umugambi ngo rero ngo sishaka kuvuga ngo umugambi ngo shobora kwa nakoresheje. Ariko Mutima la Comedy tukaba tuzi ko SUBCRIBE bashobora kuba musumbana kure ariko bakaba bahisemwo uwo mukomedie SUBCRIBE kuki bashobora kuba bamukuye. Iyo nkuru nta dushobora kumenya neza na neza kuko bavuga ngo imyenge y'inzu imenyano nyeneyo bisobanuye ko SUBCRIBE bishobora kuba atarikoye neza kuko nk'abamenyesha makuru twagerageje turasaba uyo mwene Assurance Bic amwongere contrat mu maso yacu ariko nta kintu na kimwe yigeze twishira ko kuri ivyo. Ico yakoze gusa yamushimiye acavuga ngo ngomba nzi ndakora na Mutima la Comedy. Nkuko rero ibikinyamakuru ca Isaac TV cizegwa na bose kanatsinda tubahereza amakuru atomoye ntitwashoboye kumenya koko impamvu SUBCRIBE bashobora kuba yavuye muri yo shira hamwe ya Assurance Bic kugira ntasubire kandi gukorayo. Mutima la Comedy reka tumubwira ati felicitation twongeye tunamukeze nk'abakunzi ba Isaac TV turagukeje cyane kukaba nkako washoboye kuronka iryo bako ryo kwizegwa na Assurance Bic. Nagoma ndabibutse ko Assurance Bic ari shira hamwe ryiza cyane mu Burundi bwacu rifasha bose ritanena canke ngo donc rirobanure mu gisore bango kubagua. Reka mvuge ngo Assurance Bic ihari ku bwanyu. Mutima la Comedy turagukeje hama SUBCRIBE nawe amakuru yiwe koko nayo tuzigera n'uyu mwanya. Mu majambo Deje arongoye Assurance Bic yashoboye kudushikiriza cyangwa ashikirize amamedia yose yarahari yavuze ko Assurance Bic ari shira hamwe risanzwe rifasha bose nk'abanyeshuri biga ku mashuri ya leta nk'imiryango yabuze ababo mugabe kaba iri assuré n'ico kigo irabafasha cyane mwanya mutoje cyane. Yavuze ko iyo shiramo ryabo rikora hose ntaho gimiriwe umuduga wawe ugize sandi donc ugize ikibazo urashaka kugitura ukagutunganiriza wa muduga wawe bawusubiza kujya nyene waruri ufise ni moto genda uyase hosake ugenda uyase bana
Assurance genda uyandikishe muri Assurance hari muri ikigo Assurance Bic uwo mudeje ashobora ngoja mudeje yitwa namwe aho sio bako msemeje umva yavuze ko ikintu nyamukuru yavuze cyane gose ni ikintu cerekeye ibigendeshwa ama automobile ama bajaji ego ndera nkoresha umwanya disiteri ziragenda zitaragenda kuseme kule akimwabaya ubutana Ivyinyegeje majambo twashikirijwe na Deje wa Assurance Bic yatubwiye ko hanini ico kigo gikora ku ma automobile donc ibigendeshwa nk'imodoka nk'amamoto nk'amabajaji nk'amakamyo n'ibindi byose biri muri bigize automobile. Assurance Bic ihari ku bwanyu mu majambo twashikirijwe nawe yavuze ko ico kigo gifasha cyane cyane ku ngendeshwa ariko n'abanyeshuri bari mu mashuri ya leta kirabafasha kandi kibafasha mu kiringo bagitangura amashuri kugira ngo baronke indero runtu n'indero bakuye mu masomero yabo. Amajambo uyo mudeje yashoboye guhagarikira kwa nini yavuze ati abirimvyi si bose bashobora kubakurikiranwa niyo mpamvu ubwa mbere twari twahisemo SUBCRIBE atari kubu twabonye ko atari benshi bakunda indirimbo bivanye nuko umuntu wese afise ibimuryohera mu buzima bwiwe. Yaciye avuga ati je ku kajyo nkako naciye mbona ko nohitamo Mutima le comédien kugira ngo ashishikare atumenyekanishiriza ishiramo ryacu ivyo rikora. Yavuze ati Mutima le comédien naramushimye cyane n'umuhungu cyangwa umukomedie ari umwe muri benshi mu bakomedie babikora neza kanatsindwa abakundwa cyane. Yavuze ati ico kigo gihari ku bwanyu ntimwitsinye ngo nubwo yabasama y'ijoro wagize ikibazo uri asiye n'ico kigo ntuzotinye kuyegera izo gutunganiza cyane mu mwanya mutonya cyane kandi vyihuta. Reka tubashimire ko mwakoze kudukurikirana. Ni ikinyamakuru wa Isaac TV twagerageje gutohoza ijya nino kanatsinda twari twahishikiye muri iyo conference de presse kugira ngo tubashikirize amakuru ari ku mwanya. Nagoma ndabibutse ko ivyo vyabaye uyu munsi nyantariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu. Reka ndagushimire wagerageje kudukurikira ndakubwira ati uheze gwaho uri hose. Ni Mutima rero akaba yatakonye umuduga. Ndabakunda cyane. Ciao ciao. Isaac TV. Oh.